itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakoni 188 ryo kwigenekerezo rya 9 Kigarama 2024 rigena umushikiranganje ari mu rwego nshingwa bikorwa kwa leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu yihweje ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, yihweje ibwirizwa inimero 1 agakoni 9 ryo kuwa 17 Ntwarante 2025 ritandukanya amabanga ya politike n'ay'ubuhinga, yihweje ibwirizwa nimero 1 agakoni 9 ryo kuwa 13 Munyonyo 2020 rihindura ibwirizwa nimero 1 agakoni 8 ryo kuwa 28 Ndamukiza 2011 rigenga itunganywa intwaro y'igihugu, yihweje itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakoni 7 ryo kuwa 28 Ruheshi 2020 risubiramwo itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakoni 37 ryo kuwa 19 Ndamukiza 2018 rigenga itunganywa ibikorwa n'amabanga vy'urwego nshingwa bikorwa kwa leta y'u Burundi, bisabwe n'umushikiranganje wa mbere yavuganye n'icegera c'umukuru w'igihugu aragenye. Ingingo ya mbere, umushikiranganje w'ikigega ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi y'iterambere, umushinga amateka Nestor Ntahontuye. Ingingo ya kabiri, ingingo zose zahahora zitandukanye n'iri tegeko zirafuswe. Ingingo ya gatatu, umushikiranganje wa mbere ashinzwe gushira mu ngiro iri tegeko rija mu ngiro umunsi riteweko umukono. Bigiriwe Igitega igenekerezo rya 9 Kigarama 2024. Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu.